GNFILMS, God of films, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Uzutinya abantu bakundanye cyane niyo bangana cyane. Beri akataretse kabagasema. Kanyana numbwira ko wowe uvye carte simu ya John Peter ukaguma unyandikira mu message kugira dushobore kubonana. Narinje kukwibutsa yuko ari je nyoboye muri runo rukino. Ikibuga turimo ndakurusha cyane kukimenya. Nimero yanje ntigera itsindwa n'umusi warimo. Beri akataretse kabagasema. Uno musi nje mvugisha umunwa. Mugo wundi musi sinzavugisha umunwa gusa. Uzomenya yuko uhuye na marayika muto wa roho. Kanyana nukuri mbabarira vyabaye vyarabaye ntibigisubira inyuma ariko nukuri ndakuraho Imana yo mwijuru nkazopfa nsubiriye gukorera ikosa n'umunsi umwe w'ubutangaro ngira imbabazi. Beri ni kuri burya ndacererewe kuko nari mbanje gushikana ka message kawe kari kihuta. Ahandi ho burya mfise amasengesho uno musi twirirwa ku karago n'abandi bakenyezi kandi nije ndi kuri program. Reka nihute ngende. Ese wowe ntako noza tukajana. Ega vyo kubera. Ndagiye mu bikorwa by'Imana ariko nizere neza ko aka message naguhaye wakumvise kandi ni kuri ugafate nkama. Siko. Ndagiye nije nateguye. Sawa. Kanya kuko ibije unkoreye nzokwereka ko je ndiberize kandi nanje ntananiko. Uramushije mugaje sinzogusha. Aya moso zinkoroye umuryango wawe wose uzoyakorora. Erega Akamuna vyukuri Akamuna Erega Akamuna vyukuri Akamuna
amacakubiri afatiye ku manini, amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko, amacakubiri afatiye ku manini, kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri. Akamuna Erega, Akamuna vyukuri, Akamuna. Oyo oyo. Yo ngurumumbi. Umusi murankuye yo. Muranyishe. Treze tukiri mu biyeri turapfuye n'Imana. Kiyanje. Cyari kintu ngenda kubaza. Nani cyari umuntu nakibona kweli. Akamuna ya baby yanje yagiye. Kirakumenya. Baby yanje kweli tumubiyeri nkiba ariko Ndagusabye rero kunwenza nta makuru ufise. None ndakubaza wicaye utazi ko Akamuna yaronse umugabo? Abo wallahi. Bavre. Berize. Ni ryari umaze kubona inama y'uririnzo. Naho vyogenda gute Akamuna wa Akamuna ntashobora gukizwa. Na Imana yokora ikaza kumutora. Ujya n'ijuru nabona. Kariki black man, ireki black. Yuda. Reka ndakubwira mwana wa mama ikintu kimwe. Nuko nawe vyashitse uragwa nkuko barawo bivuga. Nkuwari kuri apotre mu rusengero uraho. Nanje ndi Timothée wa jewe JP. Kaza ndagutaza ibitabo wabwiye hose. Ariko byara. Ibintu by'agakizo turisanse ni. Ariko rero baje. Izo nkuru tuzireke. Burya gukizwa bifise akamaro kanini. Aho tuguma dukijijwe. Ntubona ko biba byaratugiriye akamaro. Ibaze nko kuva saa 2 turiko turanywa. Gushika aya masaha tukiriko turanywa ntizirana dufata. Shangira ni hamwe nyene iyo umuntu aguye no kuvyuka bidakunda kwavyuka. Shetani ngiri yije kutuboha izana na abamarayika biwe bose katubati bana guma mutera icupa. Umvize ndababwira. Je naho mubinira mu rushinge sinopfa ndavyemeye. Hama nimba Akamuna aronse umugabo imbabaro nke nubuze umugabo wa nyina. Hama n'uwo mugabo yoba mufise naca afise. Aya bana reka twinywere twikutira vibes kuko umugabo amutwaye n'imboga. Iyo wahita jalousie. Iyo ni jalousie. Unamukumbuka toka. Erega Akamuna vyukuri, Akamuna Erega, Akamuna vyukuri, Akamuna. Hama rero Berize kubona JP agiye birangyohe nashaka tuva mu genda kugira ikintu kiraho. Je ugenda ndafise idiri rero kandi idiri riseri. Hari umuntu w'umupasiteri yamaye idiri. Ako ndashaka tuyikorana nje nawe kuko je namaze guhererwa. Hama umupasiteri n'uw'amanyanga. Nimba bamoye amakondisiyo yo kujyamana n'abakobwa bakiri sugi akaca akora ibitangaza ivyo nje navyonzi. Je gusa ndiri inoti. Berize ndagusavye iyo diri uyifashemo. Turondera abakobwa bakiri sugi tubaronse tuzoturonsa gahiye. Ubu tuvugana ya mayinoti n'ubu ndayicaye ko ngaha. Nimba ukeneye dufashanye tuje turagabura inoti cyangwa ndaguha akazi. Umva gute uri ready? Hariho vugana ziba cyangwa cyabaranga ubwanwa burafutse umuntu naje burafutse umuntu. Umupasiteri wa vrai akora ibintu nk'ivyo nanze ngo turabapagana. Hoya uyowe ni Akamuna kurusha Akamuna tuzi. Mana yisi n'ijuru. Umve Berize twe icyo twifuza n'amahera. Aba Kristo niba bijuju bakamukurikira
birabasha twe turondera inoti nakane ijambo ry'Imana tubwira ati ni wabikijuju zoguta inoti urazifise none ufise inoti diri nk'iyo cyo yonanira gute kubahigira amasugi habwo mbwira bushaka uko bangana Dan Oyo ni party after party after party Kigisa basi iyo rero bagenda none byagenze neza byagenze neza kuko mu bisanzwe nari nsanzwe mfise appointment kandi ivyino mbona bitunganijwe neza sico kimwe na hahandi usanga hakirimwe ivyo kuraba nkunzi canke kamwana wa mama ngo haze umuntu aguce ku murongo ino nabonye bubahiriza umuto n'umukuru nakarorero ahubwo natwebwe hari iwacu dukwiye gufatira ko kuko ibintu byose usanga biri ku rutonde. It's good. ariko mbona utameze neza nomera neza gute ingene ino tariki kuri twebwe ku muryango iwacu ari tariki ibibazo nisha ino tariki ni umuvyeyi wanje bamwiciyeko papa yari umugabo w'incabwenge umukozi wa leta mwiza kandi agakorera Imana mu mpemu no mukuri ahantu yakora abakozi bakora n'abatangura kumugirira ishari bamwe bakavuga ivy'ubwoko abandi nabo bakamuhora ubwenge bwiwe burya bahemutse bamudodobereje bakoze ibishoboka byose baramudodobereza papa baca baramufunga bamaze kumufunga bararaba basanga ararenganwa baramurekura bivanye nuko poste yari ariko bamwe bamudodobereza bashaka kugira ngo bayijemwo bace batangura gusahura bagira biturire bagire gute kuko papa yari umuntu ari direct akora ibikorwa byiwe neza cyane bamaze kumva yuko afunguwe babona yuko nubundi kabaye baciye bakora ibishoboka byose batuma umwe mu bagenzi biwe amuhamagara ngo agira muhepore kumbe ashaka kumuha sumu kugira ngo amurangize baca bamuha sumu umuvyeyi wacu arapfa ikibabaje rero ntacuze abo bantu bita ngo barasenga kuko naho batubasenga mu bakizwa dufise amashengero menshi kandi bose bavuga yuko bakunda Imana amadini yose bavuga ko bakunda Imana gute bavuga ko bakunda Imana ariko bakagira agatima koko bakagira agatima k'inzigo n'ishari n'ubwicanyi bukaba bukiri mu bantu sha pole sana kweli kirumvikana kweli Allô? Oui, parfait. Imana n'urukundo ikorera mu bumwe Imana n'urukundo ikorera mu bumwe uvuga gute gukunda Imana Akamuna vyukuri Akamuna. Oui, parfait. Nashewe byari bicitse gatonya kubera ama connection ngahe wacu ni hatari. Hamana ariko ndakubwira ico cyumviro waruvuze nico ni ciza cyane. Kuko urabona ari mu zabukuru hariya nta muntu amwitaho n'ukuri. Umukozi yaraduze
umviriza rero parfait nkubwira ukuri urabona ko mama ariwe muvyeyi dusigaranye gerageza ukora ibishoboka mama umwiyegereze ariko kuguma hangayika n'ubundi yibana parfait uracara umujene Marie nta kuntu mama wumuzana mukabana ukarongera umukurikirana hanyuma tukaza turamufashiriza ngaho ego reka nanjye ndakivugana na madame okay biganirize madame oya ntiyovyanka none mwambwiye ko ari umwana mwiza oya ko basanzwe ari n'abagenzi ni sawa thank you so much sawa 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 merci ego chérie merci mbabarire gatonya siniyemeye ariko nagomba ndakubwire nije mugabo w'umunyamahirwe naratomboye kugira umugore mwiza nkawe yitaho inshingano zo mu rugo akitanga atiziganya kuri buri kimwe cyose iyo ndiko ndabiraba nanje birampimbara Erega burya hajya ndazi canzanye we wankijije runini ni kuri kw'Imana wankijije runini wanuye umutwaro warundemereye warumase ibitugo reka ubwo urazi wewe inati yo kumashiga kumashiga kwa nyoko wakuze reka agahundwe urazi carico wewe nabaye ukangiza agahundwe nari kugwamwo jeri nukuri ndagusezeranya ko ururugo nzokubaka guhera mu mushinge kugeza hejuru maka kandi ndakubwije mukuri nta condo kizoja kuri urugo rwacu oya speciale gusa nukuri kose chérie nta byishimo mvuga ndagusabye usenge dufungure Berero sheri nawe ngo senge uraza amasengesho nasenze sheri kugira ndakuronke mbere ngire ko ndagushingira n'intare sheri nukuri amasengesho nasenze ndondera wewe ni menshi nararushe ahubwo reka je nduhuke nywa kayi nongere ko nakandi wewe mfasha labuheraho nagejeje ubandanye uzosengere nampaka nukuri ahubwo hera hanyene ku cayi rega cyo nimba nararushe okay nta kibazo chérie ndagukunda kandi cyane nta kintu na kimwe wambwira nkore ntokora kubwawe twubaha Imana dusenge ndagushima data mwiza nyene ingabo Erega Akamuna vyukuri Akamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku madini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri Akamuna. Mukunzi wanje hari ikintu umutima wanje uri kurangoberera gukora imbere yo gusohoka muri buno bwami bwawe nyemerera ngene ndagushize mu biganza by'Imana. Okay, Thank you. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane ngushimiye urukundo rwawe imbabazi zawe ubuntu bwawe ndagushimiye kubw'uno munsi mwiza uduhaye kugira ngo tunezererwemo nenda kweretse umushinga nawe wanje ubane nawe umugirire neza mpamagaje ingabo z'abamarayika kugira ngo bamwitangire imbere mu byo akora byose hagaragara uburinzi bwawe tuze kongera guhura dufite ishimwe mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze kandi nizeye
amen. Kangabanu uvuga gute gusenga Imana utagira ubumwe Erega Akamuna Hamasheri nafise ikintu ushaka kubwira burya niko mvugana na wa grand frère wanje Sabasi umwe ari mu mahanga twariko turavugana ku kibazo ca mama umuvyeyi wacu aragwaye kandi araremvye urabona hari yari nta muntu n'umwe amwitaho nta muntu n'umwe ariko aramukurikirana rero nk'abana yavyaye ni twebwe mugisha asigaranye nta mpamvu n'imwe yo kumureka pfapfane hariya hamwe n'ivyo rero she sino kwivolonta kuzana umuvyeyi mu rugo nakugishije inama we nk'umufasha wanje nukuri ndakumva cyane kandi ndagutahura umuvyeyi ni wo kubungabunga ni wo kwitaho mu bintu byose ariko ico nariko ndatahura niki ni gute vy'ukuri wiyumviriye kuzana umuntu mu rugo rushasha urugo rw'abageni aze kurubamo sheri ico kintu nukuri si amina basi uwo tumurabo kungene basi turondera umukozi tumumuhe amwiteho amukurikirane agize ikiba adutelefone je honyine baracanyitana mugeni nawe wumva twaca tuzanamwe abantu ubu nyene erega rero nutwatsi ntaraharura niturisuganya neza je nukuri umutima mwiza ndawufise basi reka tutume tumupangira uraba handi hantu hari hafi umupangire hanyuma tumwiteho zenzo tumanze ndamushira n'icyayi mugano ukuri ngaha muri urugo oya nukuri mwamikazi wanje ndagukunda kandi urabizi iyo ndabona amasari karandega iki kiganiro nico kwicarira reka turaza kubivuganako ugira umunsi mwiza Erega Akamuna vyukuri Akamuna Erega Akamuna vyukuri Akamuna Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Ni sawa. Ego n'amahoro ndashima Yesu cyane yabambwe ku musaraba akadukiza ibyaha Nacane cane. Hewe ndakubazi. Jewe no musi sinigeze mbona mama wawe. Byagenze gute pataje gusenga. Oh, mama wanje arwaye mama. Amazi imisi agwaye muhira ariko umusego nikuri ntabwo bimeze neza mu buryo bw'umubiri. Ariko igihe basenga muri eglise ngo abagwaye bave hasi nanje navuye hasi mu kibanza ciwe ndamwizerera ndashira ibiganza hejuru ndavuga ati Mana wakijije wa mwana wa Yayiro ngwino ntabaruhirize mama kandi nizera yuko nza gusanga hari gitangaza muhira cabaye. Yo nukuri wagize neza mwana. Wagize neza kumusengera ndakunda mpwemu wawe. Arakugendera mu gihe gikwiye ugasenga neza ukamwibuka urumva ukibuka umuvyeyi. Bijya ni vyiza cyane kandi wagize neza cyane. Rero uze kumusuhuriza umuramutse tinukuri aragukunda cyane.
mbabare ndabaciriyemo ariko ni hahandi nyene mwebwe muri ko murayaga asha ntimwoheza ntawo barindira mama nkuko nabikubwiye ndanyaragashije kuko nacerewe ngiye mu nama y'abajeune idutahana oya mama ariko wavyibagiye wihangane tuza gutahana mbe mukozi w'Imana mbewe nitujana ko mbona nawe wacerewe nkanje ni ukuri nari ndabikunze cyane urabizi ko mu nyigisho zo gwaruka n'abashaka gusiba canke gucererwa ariko ni ukuri uno munsi birangoye burya mama wanje aragwaye rero ngomba ngende nje kuraba uko amerewe ahubwo mumfashe gusenga kandi wenda kwizeye cyane n'ukuri aho muri ndazi ko atagipfa muze kuhambera ntabwo bikunze ko ndaba kubera iyo mvo ni kuri uraza kumvugira ku barongozi nibaze guhava bibaza ngo noba natewe n'imwe mu mugararizi ubundi bwo burya je by'ukuri naco dupfa n'Imana uhora haraza kumukiza uze kumusengera wizeye kandi ndazi biragenda neza ego hama mama ndagiye rero sigarane n'Imana sawa sawa mama nukuri ego warahezagiwe mu bandi bavyeyi hewe uyo muhungu wawe urazi kungene yitaye imirimo y'Imana urazi kungene ahanura mu gwaruka hewe afise umwete sinokubarira nukuri je ndamubonye ndahezagirwa nkumva ko nubatswe ataratangura no kuvuga nukuri arafise amavuta naje ndamukunda umuhungu wanje Parfait n'umwana mwiza cyane ndamukunda cyane nawe yena arabizi nturabibona nawe narabizi ko ndamukunda kirafina cyane hanyuma rero umukobwa wanje ngo tube turagenda hari igihe twayibona imbere tugende Erega Akamuna vyukuri Akamuna Erega Akamuna vyukuri Akamuna amacakubiri afatiye ku madini amacakubiri afatiye ku narana